jewe nta bafana nkeneye mugabo nzobatabuza ukuri kw'Imana. Amashusho y'abazungu bera bagatangura ngo yishusho babona uyu muzungu uyu ni Yesu, ni Yesu, uyu nawe ni Maria, uyu nawe ni Yosefu. Basapa abamarayika bakabagira abazungu bera. Imana dufashe cyane, haleluya. Bacapa n'imeza y'abatumwa bakavuga abera gusa, ariko baje kwerekana Satani urugabo rwirabura rufise amahembe n'ivyinyo birebire. Urumva abantu wa baja muri Matayo 5:39 bazana umurongo uvuga ngo ntimugwanye umunyakibi, ngugu kubisa urushi mu musaya ucyuhegeka n'uwunda ku mashu cyo wigiye. Abantu barakubitwa hovyo bazi ngo niko Imana ivuze. Ndakurahiye jewe ntuzupime. Haya twarabimenye ngo twarabimenye. Imana ishimwe cyane, haleluya. Wanaziviwe baducurika ubwonko badukundisha ubukene ngo niho tuzoja mu ijuru. Kandi Aburahamu yari umutunzi, Isaka yari umutunzi, Yakobo yari umutunzi, sokuruza wacu ukwizera yari umutunzi.